nari narifuje kuza kuramutsa ngaha muri komine nziza y'Amatongo kugira ngo tube turaganira turabaho tugejeje ikivi mu rugendo turimwo tugana igihugu giteye imbere. Navyifuza cyane kuko iyi komine irimwo vyinshi maze kubona biduha icigwa kinini mu bijanye n'iterambere. Mu ntara ya Kayanza ya kera bavuga yuko ngo ariyo ntara ngo ibamwo abantu benshi, hanyuma ururirimbo rwari ruhari igitero n'icitabirizo bavuga ngo amatongo yaraze. Hanyuma nababwiye nti amatongo ntaragera kwaga, ni kuko ndacabona ivyatsi bitaribwa. Igihe nzobona nti muri iyi ntara ivyatsi vyose ari ivyatsi biribwa, nzoca menya ko amatongo yaze. None rero guhera ico gihe hariho akantu mwagize gakomeye cyane, muca muramenya ikintu cyo guhindura ivyatsi bitaribwa bihinduka ivyatsi biribwa. Muca muramenya n'ingene mwagura amatongo mu bwenge, mu kuyateranya mugashira hamwe. Ico gihe naraje ngaha ndabona ingene muriko muratanga akarorero mu gushira hamwe amatongo mukarimira hamwe. Ndagenda hariya Butaganzwa aho bama barindiriye ko imvura itasura kugira ngo barime. Ico gihe naje naratangaye kuko nasanze bamaze kugira aho bahora basiza baharimye muci hegitare zirenga 50. Ico gihe muri rya komine ya kera ya Butaganzwa niho hariho umwenegihugu yampaye icigwa kimwe yuko yamaze kunyugwa, kuko nasanze yakoze igishusho c'umugabo afise isuka, mu mufuko naho harimwo inoti z'ibihumbi 10. Ico gishusho yaciye akingabira ko aragenda gitwaye ngo kubera ije navuze yuko ngo umuntu wose uronke ico ufungura yasuka, ngo umufuko wose uronke ico umuntu uronke ico ufungura, umufuko uronke amahera, ngo urabona amahera ngo bivuye muri iyi suka nyene afise, ati amahera yamaze kuyaronka. Ico gishusho ndagifise muhira, aha nca mbona ubwo nyene muri iyi komine nziza y'Amatongo, kuko nca mbona yuko mwamaze kuhabona kare. Ikintu mba nipfuza nuko nobona abarundi twese tubona inzira imwe, tudatatanye ngo bamwe babone hariya abandi babone hariya. Mw'ijambo ry'Imana niho handitswe ngo abana banje bishwe no kutamenya. Iyo uriko uraraba ibintu biri mu gihugu bituma abantu bidodomba, kenshi twasanze vyavuye ku kutamenya. Umuntu atacazi atabona ari mu mwijima ntashobora kubona iyaja, kandi atabona iyaja acaguma yicaye aho nyene kuko ntacererwa canke ngo azimire. Uwufise iyaja aramenya ko yacerewe, akaheza akavyura umuvuduko. Uwufise iyaja arashobora kumenya ko yazimiye, hanyuma akagaruka mu nzira ijayo akagenda. Rero abenshi nasanze tuvuga ko Burundi ari igihugu gikenye, ariko ni igihugu gitunze. Icatumye gikena no kubera abarundi kutamenya. Naje rero kugira ngo dusuzumire hamwe, tumenye, dusuzumire hamwe urugendo turimwo rugana ku Burundi buteye imbere. Twongere turabire hamwe ivyo dutegerezwa gukora n'ingingo twofata kugira ngo tuze dushike amahoro kuri iryo hangiro. Burya ihanga ryose ingorane rigira nukuyoberwa iyo rivuye ingene hari hameze kugira ngo ribone ivyiza canke ibibi vyaho,
hanyuma nibyo bituma ubona ubudasa bwaho ugeze ugaca utegura kazoza. Musitanteri wewe ujejwe kuzuraraba yuko abenegihugu bari ku kivi bateye imbere kuri n'amatagisi. Ayo makori n'amatagisi nayo acagaruka yubaka amabarabara, yubaka amashure, yubaka ibitaro. Muga mudakoze ntimuzoronka amakori n'amatagisi. Uburongozi bw'igihugu ntibuzoshobora kubaka ry'amabarabara. None amahera bwo yakura he? Wewe userukira abenegihugu ku butumba ku bibazo byabo byose. Kandi mubanze mwicare hamwe nabo mubitorera umuti. Naho cyo ikibazo cy'ubutungane mukuru w'umutumba uricarana n'abajya bagize ababahuza mukicarana mukavuga buti ariko uru rubaza guri ruragenda muri sentare ya zone kuko ku mazone tugira amasentare. Sentare y'intango bizohera ku izone. Abahuza ku mutumba ku izone sentare y'intango, sentare nkuru y'igihugu ku ikomine, iyungururizo ku ntara. Dushaka yuko mu ikomine no muri zone hazoba hari ujejwe urwego rw'ubutungane ku buryo ari wazokwishura igituma ubutungane butameze neza muri iyo zone azobibazwa. Nivyo turiko turahindura mu mategeko. Nukuvuga ko umukuru w'umutumba n'urubanza barucirwa ngodagoda azokwicarana navuga ati yabashe umuntu muramurenganije. Urubanza agasubira akarutondesha neza. Chef de zone akavuga ati uru rubanza kigurirwa baca mu ikomine. Birashoboka. Umukuru wa sentare na chef de zone n'abahanuzi biwe bakicarana bagatora umuti. Dushaka ibibazo by'abenegihugu bitorega umuti hariya nyene. Nivyo twifuje muri iri hinduka mubona kuko dushaka iterambere. Hanyuma gutyo ku ikomine bazoca baronka umwanya wo kwicara neza batunganya ibikorwa by'iterambere mu ntara bibuko nyene no mu gihugu bibuko nyene. Nico gituma ubushikiranganje bwose buzoba bufise ubuyobozi bw'ubushikiranganje mu ntara. Ubu nakuvuga ngiye kumushikiranganje hariya mu ntara hazoba hariyo umushikiranganje n'amahera yahora akora mu kigega ca leta amwe yahora ariribwa i Bujumbura. Ubu intara zose zizoyagabangana tweze turangera iterambere ridakunda. Ariko rero mu byumve nihiganwa intara itazokwerekana intambwe yateye hakizoba imaze. Ikomine aha mutegereza kurondera ibintu mushora inyuma y'ikomine kugira ngo ikomine iduge. Mugo bamushoreranira ngaha ntaco muzaba muri ko murakora. Zana amahera y'inyuma ya komine yinjire muri matongo. Nuvuga mutegereza kwimbura umusesekara mushore.